Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, tubibutse ko ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu mutekano ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru atandukanye arabana n'amagorwa akomeye cane Rwasa yagiye ahura nayo ndetse n'umugambwe seneri n'abafeneri. Hari byinshi twabateguriye bijanye n'amagorwa Rwasa yaciyemo kandi akabikorerwa n'intwaro ya CNDD-FDD, intwaro nyine iri ku butegetsi n'ubu ngubu icibandanya gukorera amabi atandukanye Rwasa aho ishaka kumusamburira umugambwe. Byose twabateguriye turaza kubashikiriza mwido nido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku karenganyo kariko karakorwa n'igipolisi aho kiriko kirakwa kagiturire ku rugero rwo hejuru, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye agapfunga wagerageje gusemerera bagenzi be abasaba ko bareka kurya ibiturire biriko birababaza abanyagihugu batari bake, bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yirirwa avuga ngo ariko ararwanya ibiturire ataho bihuriye n'ibyo akora, kuko yaba bihura n'ibyo akora ntago uyu mupolisi Jerome yagakwiye kuba afunze kandi yaragaragaye ariko arahimiriza bagenzi be kuvavanura n'ingendo y'kurya ibiturire. Nabyo nyine twabibateguriye muri ano makuru turaza kubashikiriza mwido nido. Wipfuza kuzajya aba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone aka niko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Aka gafoto hari ku igenekerezo rya 18 Ndamukiza 2009. Rwasa yarasubijwe mu buzima busanzwe ku ipeti rya Liyetona Generali. Rwasa yari arongoye Paripihutu Feneri, umuhari wari watanguye urugamba mu myaka ya za 80, mu nyuma urigaburamwo amashami menshi, ariko Rwasa aba ari we agumana ishami rikuru, ayandi mashami yose yari yarahagaritse intambara. Uwo munsi Rwasa yasubije inkoho yiwe yo mu bwoko bwa Kalashnikov AK-47 be n'imyambaro yiwe y'igisirikare. Abasirikare biwe bashika 3,500 bahavuye binjizwa mu nzego z'umutekano, 2,100 mu gisirikare, 1,400 mu gipolisi. Hari abatari bake muri bo ubutegetsi bwahavuye buhindura abakozi b'iperereza babakoresha guhiga bagenzi babo bahoranye ku rugamba, aho abanywanyi ba Feneri ndetse n'abasirikare bari abafeneri bakorewe amabi atagira izina n'urugero. Hari abandi bahisemwo guhunga inyuma y'amatora ya 2010 bajana na Majoro Aloyizi Nzambimana basubira ku rugamba mu mashamba ya Kongo. Hari n'abandi bahamwe bikomeye baricwa, abandi baranyuruzwa bakaburwa irengero, abandi bakanyagwa utwabo, abandi bakaguma ku ipeti ryo hasi cane kandi mu gihe bafise ubumenyi buhambaye bwabemerera kuba baduga bajya ku mapeti atandukanye, ariko kubera ko nyine ari abanywanyi ba Feneri ugasanga ipeti binjiriye mu gisirikare ntago bararivaho, mu gihe bagenzi babo bo muri CNDD-FDD batanabarusha ubushobozi bagumeje babaduga mu mapeti atandukanye. Twabibutsa ko abasirikare n'abapolisi bavuye muri Feneri ya Rwasa bari mu bantu barenganywa bidasanzwe, aho kugeza ubu usanga abantu bize kaminuza bafise ipeti rya kaporale canke munsi ya kaporale, barafise n'umudogiteri w'umuganga akiri kaporali. Ibintu bibabaza abafeneri batari bake, bakabona ko akarenganyo bariko barakorerwa mu gisoda c'u Burundi gateye ubwoba kandi binababaje cane. Harimwo abasirikare bavuye muri Feneri bafise impamyabushobozi zo ku rwego rwa kaminuza, ariko ugasanga baracari ba kaporali, mu gihe abasoda bavuye muri CNDD-FDD batize n'amashuri menshi ari ba generali bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba aribo bagaba ibintu byose. Birababaje kubona akarenganyo nk'aka karagiye gakorerwa abafeneri mu myaka yatandukanye ku
kugeza n'ubu ngubu leta ya Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD urongowe na Reveriyani Ndikuriyo ukaba ubandanya kugirira nabi umuntu wese avuga ko ari mu mugambwe seneri, kandi umuntu wese atemera ibyo CNDD-FDD ikora bamugirira nabi bakamunyuruza, abandi bakabagandagura ku murango izuba riva ntagire igikurikira. Umunsi Liyetona Jenerali Agathon Rwasa asubizwa mu buzima busanzwe ufatwa nk'umunsi intambara yarangira mu Burundi, imbere y'uko havuka imihari mishasha nyine n'ubu ngubu iriko irarwana ishaka kugira ibintu ihindura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Agathon Rwasa yararenganijwe mu myaka myinshi itandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yaciyemo aho hari n'igihe cyageze agahunga kuko yabona ko ubuzima bwiwe bubangamiwe cane, aho abanywanyi be batari bake bagandaguwe, abandi barapfungwa, abandi birukanwa mu mirimo yabo bakora bazira nyine ko bakurikira Agathon Rwasa, n'uyu munsi bikaba bibandanya gutyo. Amaze gusubira mu buzima busanzwe, Agathon Rwasa ntiyorohewe mu rugamba rwa politiki. Amaze gusubira mu buzima busanzwe, Agathon Rwasa ntiyorohewe mu rugamba rwa politiki. Nyuma y'amatora ya 2010 yategerejwe guhunga, amara imyaka 3 atazwi iyo anyegeye. Ikiringo abanywanyi biwe bishwe ku bwinshi mu ciswe Safisha, aho abanywanyi ba Feneri bishwe kandi bakicwa urupfu rubi cane. Umugambwe wiwe Feneri yarawaswe muri Myandagaro 2010 uhabwa Emmanuel Miburo na Jacques Bigirimana. Muri 2015 Agathon Rwasa yitavye amatora atagira umugambwe, maze afatanya na Prona irongowe na Charles Nditeje bashinga urunani Amizero y'Abarundi. Muri 2019 Agathon Rwasa aremerewe gushinga umugambwe seneri, ariko nawo nyine ntiworohewe muri kino gihe. Murazi ko umushikiranganji w'intwaro yo hagati Martin Nihiteretse yahagaritse ibikorwa byose by'umugambwe seneri ku gataka k'u Burundi, akavuga ko imvo zatumye abihagarika ari injyane ziri mu bagize uwo mugambwe, ariko bikaboneka neza ko ari uguhemukira umugambwe seneri, kuko abadede barazi neza nyine ko seneri yamaze kugira ingufu zihambaye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi baranabona ko Agathon Rwasa byanze bikunze amatora yimirije imbere agomba kuyatsinda, ariyo mpamvu babandanya kuburagiza seneri, kuko nyine barayifisiye ubwoba. Murazi ko hari n'abanywanyi ba CNDD-FDD bariko baravamo barebye amabi CNDD-FDD iriko irakora muri kino gihe, bagahitamo kwigira mu mugambwe seneri, kuko babona ko ariwo mugambwe ushobora kuzaza ukiza amagorwa abarundi batewe n'intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo yatwaye Uburundi kuva muri 2005, intwaro ya CNDD-FDD, aho umuhisi Petero Nkurunziza ku ntwaro ye habaye amabi atandukanye atagira izina, aho abanyagihugu batari bake bagandaguwe, abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero, abandi bakayanyaga bagahunga. Murazi nk'ibyabaye muri 2015 ho byaje byunyura ibindi byose byagiye biba mu myaka yabanje, aho abarundi batari bake bishwe urupfu rubi cane, abandi barahunga. Ubu ngubu murazi ko hari n'abamenyeshamakuru, abaharanira agateka zina muntu, abanyepolitike batandukanye banyazwe utwabo kandi ngo batemerewe gukandagira ku gataka k'u Burundi, kandi ibi byose bikaboneka ko ari akarenganyo gakomeye cane. Bamaze gutora perezida mushasha Evariste Ndayishimiye, abarundi bariruhukije baravuga ati wenda hari ico perezida Evariste Ndayishimiye yaba agiye guhindura, ariko n'ubundi byabonetse neza ko amabi yagiye akorwa ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza yagomeje kwiyongera no ku butegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye, aho abenshi bavuga ko perezida Evariste Ndayishimiye ashobora no kuzaba mubi gusumba uwo yasubiririye Petero Nkurunziza, kuko nta kintu na kimwe ariko arakora kugira ngo ahuze abarundi bari mu gihugu ndetse n'abahunze igihugu, aho nawe abandanya kwita abahunze igihugu ko ari abansi b'igihugu, mu gihe biboneka neza ko abahunze igihugu bahunze bagira bicwe, kandi bariko baramagana amabi yarariko arakorwa n'intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. None aho perezida Evariste Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi, nta kintu na kimwe kigaragara yigeze akora kugira ngo ahuze abarundi, ahubwo nawe abandanya ya ngendo ya CNDD-FDD yo kubacanishamwo nyine abari mu gihugu, abereka ko abahunze igihugu ari abansi babo, mu gihe n'abari hanze y'igihugu babona ko abari mu gihugu ari abansi babo. Ibi byose bikagaragaza ko intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye nayo ntaho izashikana igihugu, mu gihe idashobora guhuza abarundi
abandi bose ngo bakorere igihugu cababyaye. Hagati Rwasa yaremerewe gushinga umugambwe seneri ariko nawo nyine ntiworohewe muri kino gihe. Hagati Rwasa ni umushingamateka kuva muri Mukakaro 2015. Abamukurikiye nabo nyine bagiye barahanwa bidasanzwe. Muri 2009 umukuru w'imbonerakure Ezechiel Nibigira yaratanguje urugamba rwo guhiga abafeneri muri Bujumbura rirare bise Operation Agri Evere. Abatari bake barahaguye. Muri 2010 iperereza rya Generali Adolphe Nshimirimana ryatanguje operasiyo ryise Safisha yatumye indongozi nyinshi za feneri zicwa mu mihingo yose y'igihugu. Kuva muri 2015 indiri z'abanywanyi ba feneri na seneri baranyurujwe baraburwa irengero. Abandi baricwa ku buryo bw'agashinyaguro cane, abandi birukanwa mu mirimo yabo ya buri munsi, abandi bakorerwa amabi atagira izina. Aha nta wakwibagira uko ubwicanyi bwa mbere bukomeye ku ntwaro ya CNDD-FDD bwakorewe abafeneri mu ntara ya Muyinga muri 2006. Umukuru w'igisirikare mu ntara z'uburaruko w'ico gihe Koloneli Vitali Bagirimana yaramenyesheje amashirahamwe y'agateka kazina muntu ko ubwo bwicanyi yabutumwe n'uwari arongoye igihugu ico gihe. Umunsi handitswe amateka y'umurwi wahamwe igihe kirekire n'intwaro nyinshi mu Burundi, dushobora kuzosanga ari abafeneri babandanya guhura n'ibibazo bitandukanye cane. Twari twababwiye ko muri no ntango tuza kubabwira akarenganyo ndetse n'ubusuma n'igiturire kiriko kiravugwa mu gipolisi. Twese turi ba Jerome niyo nkuru. Intahe z'abaswe ibiturire n'abapolisi. Uyu wa mbere byaraye bimubaye ko nijoro isaha 1:15. Umve ayo nabonye. Amahoro Mutama. Ku by'ukuri Jerome mumuvugire arenganurwe kuko ari mukuri. Nanjewe hafi isaha 1:15 z'ijoro umupolisi yahejeje kunyaga udufaranga nari mvuye kugurana mu Kanyosha. Atontwaye rwose nta na kimwe yansigiye. Namusiguriye ko ntarinzi ko bashize ko bariyeri aranana, ndamubwira ko ndi umunyeshuri ntutwo dufaranga ari utwo mvuye kugurana ndebe ko nofungura kubera batebye kuduha akagurane. Yemwe yambwiye ngo nicare arindire umushefu canke abe arambitse. Nahisemwo kuyaheba nca nditahira. Aha nasubiye kuburana nawe ko yaraye antwaye utwanjye kandi n'inzara indembeje. Ariko nta na kimwe yanyishuye, nta n'ikintu na kimwe yampaye. Igihugu cacu kirahanzwe n'ukuri, kirafise ibibazo bikomeye cane. Uwa kabiri nawe yanditse ati iwe yaswe igiturire muri peseri kuwa gatanu nyine Jerome niyo nkuru avuyeyo. Agira ati ndashaka kuvuga ku ifatwa rya Jerome. Nyuma y'irya video naragiye muri peseri kuvadirisha perime yanje ngira nkubwire ko uwo nasabye kumfasha kubera nari cererewe ku kazi yansabye kwishura 50,000 by'amafaranga y'amarundi kugira abinkorere. Bisigura ko ibyo yavuze kwari ukuri kuzuye. Perezida Neva nakorere kuri ico gisata kuko by'ukuri kiragowe cane. Wa gatatu nawe ati ku Musaga bararira kubera umupolisi mushasha batazira Shiriya yahora akorera ahahoze isoko ya Bujumbura, akama yiruka kuri bakenyezi badandaza ibyanwa, ubu akorera ku Musaga. Ijoro rigeze akubita abanyagihugu abategeka kutaha. Abo bahuye mu ijoro abambura utwabo. Umve ayo bagowe. Nanje nagira ndabiture mutuvugire abanyagihugu bo ku Musaga cane kurya mbere n'irya kabiri. Haraheze iminsi hari umupolisi mushasha bazanye aha ku Musaga bita Shirira. Bamwe bavuga ko yohora muri ville, ari muri bamwe bahora birukana barya bavamama bo muri ville. Kuva aho aziye ubu ni kuvuga yuko guhera isaha 5 z'ijoro kuduga ata muntu baba bashaka ngo mwibarabara. Ituzi ko turi mu bihe bikomeye mu Burundi. Gusa igitangaje nuko atahandi biriko biraba. Iyo muhuye baba ari abapolisi nka 10 canke barenga urakubitwa ugashaya batakubajije nimba uvuye mu kazi. Weekend iheze basanze mudandaza ariko aradandaza n'umugore wiwe barakubitwa bariruka babakurikiza inkoni. Iyo tubibwiye abajejwe intwaro batwishura ngo uwo muntu
ntakorera hano, ariko turasabye mutuvugire kuko ubuho bitera bifata iyindi ntumbero. Muhuye baragusaka bagusanganye amahera baca bayatwara bakakwirukanisha inkoni nyinshi kugira ntubaze ikintu na kimwe. Dutabareze turagowe, ni ukuri kose turagowe. Abafise intahe z'ingene mwaswe biturire mu nzego zitandukanye z'igipolisi muzidusangize, ababishoboye kubyandika muri komanseri mubyandike, abatabishoboye mubiduhe inbox tubibandikire. Abashobora kurungika ibyemezo mu biduhe byose tubishire ko abategetsi babone ingene igihugu kirushe, kandi babone ingene nyakubahwa Caporal Chef Jerome Niyonkuru atarira ubusema k'ibyo yavuze ari ukuri. Birababaje kubona leta ibandanya gupfunga umupolisi kandi ahorwa ubusa. Nga duce dusozerera amakuru kari kabateguriye, wowe ico usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.